ngoma ndibwa. Grandfriend namakisha namurajije hafi. Umanura namangati. Mana mfasha bihere. Ejo kumurogora nari isombe. Ni mu bihe byo kumikwa ubu naho ngo nibi ubu naho ngo nibi Ndimo ndaribwa. uriko uraribwa nijoro amangati ayo sa amangati ayo None nk'imijoro rumbesi imijoro sinasohotse gatatu none ubwa kane wamperekeje kasharika Noje n'umukozi wawe umemba ngahe ku kwezi ayo sa amangati we grandfriend oya ayo sa amangati none se ndumuna tura n'ubundi mu gatondo mwijoro mu gatondo gushika mwijoro amangati ne basi nayo tersharja grandfriend basi mfasha undabire basi ufume umviza ndakubwiye banzo ndire reka kwigirisha sivyo ndimo ndigirisha amangati najana uri kurigirisha yesu ndimo ndari ayo wana gutankuru gashareka era ifunga ngaha mu nda wifunge akana mfunge fungugumye ndabi fungugumye va ukuransubiramo ntaso asubiramo nigeze hano kurabira nk'igika cyabuze ubwatsi okay ryama rero ubitsinda njyame ngiritse ubitsinda ryama ubitsinda nkuko ryama nkuko ndabira ryamaguru nkuko neza uko nyene ugume nkuko wihende ugunamura umutwe vye nkuru harakanye guma nkuko nyamyerekanya harakanye ngaho niho bihera ngaho niho bihera ugume nkuko reka gutera induru ntanumye ugumye utera induru nabyo bica bitera induru bigaca binwana bigaca biguma bigiye ivyo sinabikuye naretse reka kumugira ivyo reka sijeyo ivyo bya misi yose mu gatondo amangati avuma ngo ndamubyure kanda kwereke ndazo umunsi birahera n'uwo munsi Rumbesi Wumvishije ko abibandanije ubu ni afazari ati rero ngo ivyo ayo mangati wayakuye nawe umenga wayaronkeye akazi misi yose turagura mangati Mr. Nimba ndakubwiza ukuri rero je bivuge ejo ku mugoroba warabonye ko nagiye kuri wa mukobwa ko wa Violeta ejo yangabura isombe zikane iki ejo yangabura isombe zikane nzarubaza ko zari zirimo n'ibiki zari zirimo n'ubwako waha imishatsi ibintu nyene vyinshi n'uburonovia ariko Mr. Nimba gahora ubona ko nireka gutura mangati ivyo byo bari byo nububeshi
ngo nagiye ngo kwa mukobwa ngo ngaburira isombe ngo zivanze ni banavuze ko isombe zirakumva ngo bace twayikaze tubona je nawe iyo nda yawe waragiye ahantu uratoraguza ibyo utoraguza hama ucuza ngaho henda mukuru wawe ngo nagiye kuri wa mukobwa ngo ngaburira isombe ngo zivanze n'ibiki gabanyinda umwana mubi kano kabiri ubona arakubwana bumwe oya je ndashaka ndaguhinyutse nawe muzobana bizi yuko turagura amanga sha Mr. Nimba uramvuye iyo nda yawe irakugoye Mr. kweli Nimba uramvuye nabuze umuti womvura ariko uramvuye umugaburire banzurinde kandi nawe ndakugaruke umugaburi wanyisombe zimwe imishatsi igere nawe uze warigeze ubibona we Mr. Nimba wewe ivyo vyihoze wewe nabikubwiriye yewe igire di sister igiye singenda namanzi tubanze duheze umviriza izo sombe wanyu mwe mu gisombe zaboze kuburyo yaho urazi yawe ukuntu narivuze mbe kwanza uri nkande uri kuramperereza nko kumbaza amajyana ahubwo nibakureke sha je ndi mukuru wiwe ntegerezwa kumenya ibimo ntegerezwa kumenya ibimo babaje muri sha ndabona ukeneye kumenya isombe yaziriye mubaze neza nyene akubwira ntakutinya waziriye manke nari imyembe mukanyejeje kuvuga gute nari imyembe mwagivugo ho gari yawe reka ndababisa musiganye nayo mangati yanyu aziko no guhurusha oya reka urushigwa undazi ko rukara urazi kuvana kera we kuvana kera urushigwa ngene gwaka reka nje kuryama ahubwo numve ko byo umve banzo garoke ngaha urabona gusohoka uzozirijana muri irya joro ryasanga uzozirijana sinzosubira kuguherekeza nivyo ugize urabonye kari byo vyiza oya genda uzozirimenya igicwe umenga ni gipayungu garuka ngaha jewe nicyo bwiye bya